Mana, shikiriza umwami ingingo zawe, igisha ubutungane bwawe umwana w'umwami, azoheza acira abantu b'igihugu cawe urutunganye, ashingira ingingo abawe baruhijwe. Imisozi izokwiza amahoro mu gihugu, imitumba yasasagaze mu butungane. Azoburanira abaruhijwe bari mu gihugu, akize abana b'abakene, asyokore uwucinyiza abandi. Bazokubaha umwanya izuba n'ukwezi bizoba bicaka, uko imvyaro zizogenda zirakurikirana. Azoshunguruka nk'akavura aho batemye ubwatsi, amanuke nk'imvura ivomera isi. Mu gihe ciwe ubutungane buzoshurika, amahoro asasagare gushikaho ukwezi kuzozimanganira. Azoganza kuva ku kiyaga gushika ku kindi, kuva ku ruzi gushika ku mpera z'isi. Ababa mu bugaragwa bazokwaga hasi imbere yiwe, abansi biwe barigativu. Abami b'itarashishi nabo mu mazinga bazozana amaturo. Abami b'Isheba na Seba bamuhereza amashikanwa. Abami bose bazokubita inkoro hasi imbere yiwe, amakungu yose azomuyoboka. Nkako azokiza umukene amutabaza, n'umurushwa atagira gifasha. Azogirira impuhwe umworo n'umukene, kandi azorokora ubuzima bw'abakene. Azobakiza agahotoro n'umukazo, amaraso yabo azogira igiciro mu maso yiwe. Aragahoraho maze ashikanirwe inzahabu y'Isheba. Nibamusabire ubudasiba, bamuhezagire ubudahengeshanya. Hazoba ingano nyinshi mu gihugu, ku mataba y'imisozi umuyange wazo uhungabane nka Libani. Ababa mu gisagara bashurike nk'ubwatsi kw'isi. Izina ryiwe rizokwamahona ntaryo, izina ryiwe rizoramba nk'izuba. Abantu bazohezagirwa muri we, amakungu yose avuge ko ari we ahezagiwe. Umukama Imana y'Isirayeli nahezagirwe, we Musa yagize ibitangaza nk'ibi. Izina ryiwe ririnahaye, nirihezagirwe na ntaryo. Isi yose yuzuye ubunazo bwiwe. Amen.